Mm. wavuze ko uri kumwe na Pascaline. Eh, Haya amazina yiwe yose yitwa gute? Yitwa Niyukuri. Pascaline Mm. Hanyuma avuka hehe? Igihanga. Avuka i Gihanga. Hanyuma ubona ameze gute? Sha Pascaline ararembye. Mm. Ararembye. Mm. Ubwa mbere baramuhaye isumu, Mm. baramuha imiti aratora mitende. Mhm. N'ubu kandi basubiriye kumuha sumu. Mm. Rero ubu hoho turabona ko vyarengeje kuko aguma aribwa, Mm. aribwa umuntu akaguma asha. Mm. Rero ararembye vrema bishoboka atahe n'ukuri. Turabe ko bamuvutsa mu Burundi ataragirira ikibazo ngaha. None ni kubera iki mwe ngaho babaha isumu gahewe kandi none ntibaba bakeneye ko mubakorera? Abantu bino baragoye, Mm. baramuha isumu nabo bamuha ahantu akora hose umenga sinzi ibintu bamubonamo n'ukuri baramubonera. Mara ntarye bakamwima indya akihangana, kopsi imisi ayiriye no kumwonona mu nda izomwonona akaguma yingana. Okay. Ikibazo twe dufise ofisi nta muntu dufise tuvugira, basi ni ibi vyarabunyene vyo kwitetera buke buke, ntidufise kungene twisigura. Babwiye ko urwaye barafata bakakujana ukabona bagwaye paracetamol. Ne paracetamol yogukiza? Reka tubanze twumve Pascaline yasafiriye ryari, yasafijwe n'ikigo ikihe? Pascaline yasafiriye itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Mm. 2024. 2024 shika muri Saudi itariki 16. Kwa gatatu 2024. Eh, Ikigo cy'abasafirije cyitwa gute? Mwavuze n'icyo muzi. Wabasafirije yitwa nde, akorera hehe? akorera ngaho muri Miriwari yitwa Nuhu. Wabasafirije yitwa Nuru. Mm. Uwo Nuru murafise telefone ziwe? Ego. Mwaramuhamagaye mumubwira ibibazo vya Pascaline? Ibibazo vya Pascaline twaramwandikiye ariko ntago yatwishyuye, ngira ntabwo aba ari ku murongo. None nk'ubu Pascaline hamwe sindavyifuza yopfa, nk'ubu Nuru abona ko vyosha bigenda gute? Ari we yamurungitse mukamutelefona kandi kuko je hari n'umuryango wa Pascaline yandondeye wundi baravuga ko nabo nyene bamurondeye kandi uwo muntu ariho. Pascaline barabona amagorwa agowe, mugabo ni kubera iki batamufasha kugira ngo Pascaline basi atahe? Shaka utubwire Pascaline kimwe ku kindi ubu ameze gute, hakozwe iki basi aho kuri ofisi ko ngano numvise ariko aridoga ngo n'umuntu baramujana kumuvuza, ubu ameze gute? Ubu ariko aradiyara amaraso. Ibaze vraiment. Nukuri nimumfashe mba batashoboye kuza barampa akazi keza bandungikana ameze neza, bamfata neza jewe bakangaburira, banjana no kwa muganga, nibandungike ntahe sinza gupfira ino kuko n'umugongo waramajije kuba nabi. Kubera iki? narigihe niyumanganya nkazokora urwo kwezi kose ndiko ndarya nabi, ndiko ndarya ico cayi bagira ngo baramaye two kurya bakampa utuntu dukeya bashigaje. None ubwo buzima je nobubamo kugeza ryari? Rero ofisi yo mu Burundi nayo iguma imbwira ngo nimuvugane nayo, nanje ntacarabu ndamenya rwose, naco nzi, bimwe birananira no kuvuga. None ce mpfira ino kubera amafaranga? Je ndakwinginze umvugire jewe nitahire nibanahane kuko n'umugongo wamajije kuba nabi bivanye n'ukuntu ntafungura. Burya ukora akazi kenshi ntufungura. Mu maso ijisho rimwe ryamajije kuzana akantu k'amashira. Kubera iki? Ntorangara ndakora ijoro n'umutaga, nkaryama nk'isaha 2 nkaryama
nkajyamo saa munani saa mbiri nkaba mbyutse gukora akazi rikarinda rirenga ndi mu kazi umugongo wamajije kuba nabi harya n'umugongo umera neza iyo uriko uraronka ibyo ufungura ugakora ku kazi k'ingufu uriko uraronka ibyo ufungura winjiza mu mubiri rero ko araba muri ibyo bambwira byose ku kazi ndabikora nkabikora bashaka rero kumfata abana bashabona ko umenga si bwenge mfise uwo mukozi shamugisha n'abandi urabafasha ukabagirira neza mfasha n'ukuri jewe sinzogwino merewe nabi nk'ubu nta n'umuntu n'umwe araza kumbaza kuva ku wa gatanu bangyamika ku iki gitanda nta n'umuntu araza kumbaza ati mbega umerewe gute waramutse gute ahubwo baciye bafata aya mahera kuko bazi yuko ca nababwira ko nshaka ko bazi yuko aya mahera ndi guca nababwira bayamfashemo ntahe amahera y'ukwezi baciye ejo bayandungikira mw'itelefone nta n'ukuza kuraba ingene naramutse canke ingene niriwe n'ubu nguma njugumira nguma merewe nabi simvyuka nguma numva ibizunguzungu mu mubiri none mugisha jewe nashaka ntahe nashaka kubona bataranjana no kwa muganga nshaka nitahire nashaka musabire bantahe ntahe nereka ngumasha munda n'ubu bakaba bataranjana kwa muganga ngumasha munda ndurumva urubeya munda kandi maze umwanya mpagaze nca nguma ncika umugongo mbabara mu mugongo akazi ngiyeko ntibashaka kungaburira nkaguma nkora ntarya rero mu mugongo hamajije kuba nabi nguma ndurumva urubeya no munda turashaka ntahe umugisha ofisi yandungitse bayibwiye ikibazo mfise baca bambwira ngo iyi ofisi ngo ntibitaba ngo iyi ofisi ntibitaba no mu maso ijisho rimwe ryamajije kuzana amashira kubera ukuntu ndyama saa munani saa cenda nkaca mvyuka saa mbiri nkakora akazi urumva no kutafungura ubuzima bugaca businzikara mu muntu none mugisha icayi n'umukate vyotunga umuntu iyo ofisi nayo yibwiye ati jewe iyo ndi ku kazi sindiko ndafungura baca bibaza ngo nukwanga akazi urumva nanje urabona yuko hatinze aho banyiminya bakampamwo birya bintu nakurungikiye none ubu ngumasha munda ndurumva urubeya munda sindajanwa kwa muganga iminsi iheze ni myinshi kuva ku wa kane niho kirya cayi kirimwo amata ngatangura kumererwa nabi ndiyumanganya nguma ndakora akazi kandi jewe nakunda akazi none gashaka kumpfira ino ubuzima buguma businzikara nopfuma ntaha niba ntaburiza itike nawe ejo niho nagiye kubona bandungikiye aya mahera barampemba kandi je ndashaka yuko nabasaba yuko amahera nibayampembe y'ukwezi bayamvuzemo hama bayandungikemo mu Burundi ntahe nabo ntibigeze banjana kwa muganga ndicaraha banjana kwa muganga nguma ndibwasha munda natunguma ntubitse igitambara munda hanyuma ofisi yavyifatwayemo gute none bamaze kubona ko bigeze ngaho urumva twebwe bosi wacu si hari hari abakozi n'ubugira kabiri kuri bosi rero umugore wiwe niwe ajejwe kutujana kwa muganga uwagira kabiri kuri mwe ofisi yavuze ngo azomujana ejo kandi ariko uno musi ngo bari bamujanye ariko ntibamupfuye ubwo baciye bashwana ngo bamucishije mw'iradiyo uko yashitse atubwira avuyeyo ngo yaciye mw'iradiyo hama
yani bamukoreye ekogarafi rero urumva ngo baciye bashwana n'uyo muntu yamuzanye vyumvikana ko afise ikibazo mu nda acavuga ngo ngo bazomusubiza ejo sinzi ko bazomujana turarindiriye gusa ariko aradiyara amaraso mubisanzwe araremvye none mwebwe nkaho iyo muhuye n'ibibazo nk'ivyo mwebwe ntimuheza ngo mu ruhande hantu mwitura usibye nyene abo bantu mama musanzwe muri ko ngaho mubako ngaho abo bakoresha abo iyo ofisi twe nta hantu dufise twitura ndabona kuko ibibazo duhura navyo ntago twigera turonka umuntu adufasha yaba dufise umuntu adufasha Pascaline aba yatashe kabisa ariko ntitubona inzira niyo mpamvu twakwituye kandi umuntu ariko araremba ukubu umubona n'ikibazo mwashaka kumpa none imbere y'iyo ofisi yo ngaho reka turayirondera tuyigure nari nagerageje gutuma Pascaline ndamwereka haca ntuma umuryango wiwe bose ntako ntagize mugabo bose baguma bagaruka iwanje vyumvikana ko kumbura aho baciye hose batabafashije kandi aho murafise ambasade murafise ubwo n'ubuserukizi bwanyu bubwirizwa kubitaho urumva vyumvikana ko bashobora kuba batamwitayeho je nama nibaza ko tudafise n'ikintu kiduserukira no mu Burundi ntavyo nigera nemera kubera ibibazo duhura navyo sinigera nemera ko twe dufise ubuserukizi kuko je ndavye n'ikiganiro perezida yakoze avuga ngo ikigo cyase gufasha umuntu carungitse nibagifuta ariko twebwe ntituronka ubufasha ntituzi ikibazo gihe nama nibaza ko abarundi none ko tudafashwa umuntu agwara akivuza muri ya majana 8 ahembwa isabuni byose ukabigura muri ya mahera ukaba ukora akazi kenshi ukagwivuza muri ya mahera okay ahubwo twari komeye birumvikana hanyuma hari ikintu je nifuza kumenya kimwe gusa sivyo mwebwe mukijanga mwe muri mega muje gukora ngaho muri mega bababwiye mbere muri mega bavuze muri mega mwe aho mukora kuko mwe mukora mutaha mwengane muri mega niko bavyita sivyo turi muri mega nyene dukora ukwezi amezi 2 tugasura kuri office okay jewe ndagerageza nari nagerageje muri maki kuraba uburyo Pascaline nukuri no mufasha atahe nukuri ndabivuga hano mu kiganiro nasanze mufise ingorane ibaze ko mwe musafira muri Saudiya ntako ntagize ntimusha kumenya n'izina ry'ikigo cyabarungitseyo urumva aho nashoboye guca hose ikigo cyamurungitse nikihe ninde yamurungitse ugasanga hari iyo ngorane yuko mutazi n'ikigo cyabarungitse muri Saudi n'abandi bakuri iki kiganiro bavyumve ko ubwirizwa kumenya byibuze ikigo cyakurungitse nta n'impuzu wa mupira uba wambaye umuntu agashobora guca ati okay icyo kigo cyitwa gute ubyo nkoze ikiganiro ku bantu badafise batibuka ikigo cyabarungitse hariko ujya mupira baca bandika muri commentaire cyo bakasanga inbox bakambwira ati iki kigo cyitwa gutya nitwe twagiye natwe n'icyo kigo natwe twagiye muri icyo kigo cyitwa guca bagaca badufasha mugabo mwebwe nta n'umupira mufise kandi nawe turakugira ko nawe numvise urafise ibibazo nawe ubwawe wavuze kuri office ubu ni kuvuga ko Pascaline rero ejo bazomusubiza kwa muganga niko batubwiye ariko urabona nyine ko ameze nabi aragwaye mu majambo makeya ameze gute mu by'ukuri ararevye urenze
diyara amaraso nta kundi nyene ubu nyene ntibatubwiye umukenya avuze ati reka ndabatumire amata mumuhe turabe. ibyo gufungura bijanye mufungura gute? Twe kuri ofisi ntago dufungura. Muba mwarapfuye urabesha. Uhamaze igihe kingana iki? Umviriza ingene bimeze. Hariho gufungura, ari igihe uvuga gufungura no kudafungura. None nk'ubu baduhaye umuceri saa sita wonyene nta kintu na kimwe urimo, uzowusubira kuwuronka ejo saa sita, woca uvuga ngo uriko urafungura ngaho? N'urya agwaye mu nda bamuha umuceri nyene? Wagwara wareka ivyo urimenya, udasa nk'udufaranga ukagura indomi. Muri abantu bangahe ngaho? Turi kumwe n'abakenya. Abakenya n'abandi bose muri bangahe? Turi batanu. Abarundi muri bangahe? Abarundi tubiri. Muri babiri. Wewe na Pascaline? Okay. Ikintu cya mbere nza kubasaba niko mwosha mumanyiriza nimero zo ngaho naho turabe ukuntu twabigenza, ariko hano ndabanza guhagarara ahantu ikintu kimwe. Umurundi kazi yarungitse muri Saudiya burya hariho inzira zindi zo kumufasha, kuko aba yarungitswe n'igihugu kandi hariho ambasade akabushikiranganji, niyo ico kigo coba kitako kiramufasha mugo ibi ubushikiranganji na ambasade biriho biza kumufasha. Mwambwiye ngo kino kigo ngo ntikiko kirakora, haraho bimbariye umenga navyumvise kare. Kunda kweri hariho ikintu kidufasha nibabanza ahantu turabe ko bofashwa, kubera ikibazo afise n'ikibazo gikomeye. Isumu ino ntago bayivura pe. None umubose wiwe nawe amaze kubona ko bamaze kumuha isumu baciye bakora iki? Uranyumva? Umubose ko bamuhaye isumu none baciye basinzira ati saba turamuhejeje. Yene twebwe uje urwaye ntiwibaze ngo ugenda kwa muganga ubwo nyene. Oya, wapi kweri ubanza kumara iminsi babonye uremvye cane niho bakujana. Kandi aribo baguhaye isumu? Rega uba wayiririye iyo uri ku kazi. Kazi baca bakuzana kuri ofisi. Hanyuma wagira ikibazo ofisi nteza ngo ije kubaza hajya ahantu wari uriti kubera iki mwahaye umukozi isumu? We ntitubimenya ngo baba bajije uca ubwirwa genda uryame. Genda uryame upfe? Nyataye. Muhura n'ivyago vyinshi, Imana niyo kubarengera gusa. Hanyuma reka tugerageze turabe yuko Pascaline yotabagwa, ariko rero je ngomba kurangiza ntanga ubutumwa. Leta yaragize neza, wenda aje kuvyo tuvugane mu kindi gice ca kabiri. Iki gice ngomba ndagiharire Pascaline gusa, sivyo? Leta yaragize neza gufasha abarundi kazi bagenda muri Arabia Saudite. Je namavuga ngo yakuye agasuzuguro, kubera yuko burya abakenyezi bari basuzuguritse, mugabo iyo babarungitse muri Arabia Imana irabagirira neza, ugasanga aho basuzuguriwe barabaye neza, n'abantu bakabona ko nyene nabo bafise iteka. Ibi ni vyiza, mugabo ikintu namasuzugura jewe nenga ni inyifato iri hagati yo kurungika abarundikazi muri Arabia. Ku busanzwe umuntu iyo umugiriye neza uramuherekeza gushika no muhira, ntiwoha umuntu ivyarya hanyuma ngo umwime deplacement mutahana, kumbure nimba wanamugaburiye agahaga kaza kugwa mu nzira kandi uzi ko agiye atari bushike. Rero na leta niko iriko ibikora, kuko leta n'umuvyeyi yabwirizwa guca ivugana n'ibi bigo birungika abarundikazi muri Arabia Saudite ati rero abantu tubaha rero murabaraba mubagaburire, hanyuma mubavuze, mubahembe. Ibi rero kugira ngo bigende neza, kino kigo kikurungitse nico kibwirizwa kubikora.
ukinga kugaburira no kuvuga bakurikirana ko bose yakugaburiye bakagukurikirana ko yaguhemvye wagwara bakakuvuza. Ibi bintu rero kubona bino bigo bitabikora jewe naba mvuga yuko ari akamaramaza. Leta ibikwiye guca ifata bino bigo bidakora bino bintu igaca ivyugara. Turabashimira leta hariho ibigo imaze kugara pe atari bikeya kandi je ndabishima kuko je no kuryama sindyama kubera ibibazo abarundikazi bari bahura navyo muri Saudiya. Rero bakomeze baze baravyugara ibigo byose bitaza bitita abakozi baze baravyugara gushika igihe hazoboneka ibigo vyitaho abakozi na twebwe ubwacu tukaza turabishingira intahe abo bagaheza bakabongera n'ukuri impusha zo gukora kuko aba bandi bobo n'ukuri ni kwicira amafaranga gusa kandi amafaranga yanduye kuko abantu basigaye bavuga ko ahubwo batarungika abakobwa mu bihugu by'Abarabu ahubwo barabagurisha ntibabesha n'ukuri kuko iyo ugurishije impene canke intama ntusubira ngo uze kuraba wa muntu wayihaye ati none ya ntama uyoroye gute irarya ntirya oya iyo uyigurishije ubuhejeje bayirya yapfa yarara inzara wewe ntibabikuraba. Rero ndabona niko n'aba bakobwa barungikwa mu bihugu by'Abarabu ibigo bibarungika niko bibigenza urumva bafata kugitungwa bashoye. Ikindi kintu kibabaza cane ni ukuntu banyarana n'ukuntu bakwiza amezi 3 ngo bironkera amafaranga gusa ajya amafaranga baronka iyo ajya amezi 3 aheze bakaronka amafaranga y'umushahara wabo ntibongera gukurikirana abakobwa iyo batabaje babwira ngo rindira ngo mara amezi 3 ayamaze ntongera kumuvugisha ahubwo mu telefone yamubwira ati wowe twarahejeje urimenya. Ibi bintu rero leta ikwiye kubisubirako n'ukuri baraye babongeye ngo n'ubundi bubasha ngo gukujana abantu Dubai abantu nabo bajana Saudiya batabakurikirana mwe muca mubongera n'abandi bantu bagenda bajana Dubai kandi nabo bajana muri Saudiya batabakurikirana ngo arungika Dubai ngo bafise ama license ego mwarabagiriye neza mu baha ariko bino bintu n'ukuri ndaza kubazana ikiganiro kwanza mwumva ukuntu umumenyeshamakuru yabajije ikibazo perezida ku bantu bari Saudiya muze kumva ukuntu yishuye sindabivuga muraza kuvyumvira namwe muraza guca mwumva ikintu kivy'inyegejemo. Perezida w'igihugu abajijwe kubijanye n'ingorane abarundikazi bahora nazo muri Arabia Saudite inyishu muraza kuyumva ndaza kuba ikiganiro hanyuma reka ngarukirize ngaha ariko nifuza ko Pascaline yotaha yotabakanwa mu Burundi. Ndifuza no kuvuga ikindi kintu uwo munsi ngo ubushikiranganje ariko baradufasha neza iyo tubabwiye ibibazo Uburundikazi yahuye navyo ingorane hari bayikemure kuko hari umukenyezi yahora akora mu bushikiranganje baramukuyeho bashiraho abandi impamvu bamukuyeho sinzi ko babaye umushimire canke ko babaye umwongera amabanga mugabo wewe yumviriza abarundi bari mu ngorane ubu hari ubu jewe sindafata umwanya neza wo kugira ngo ndamuganirize noba ndiko ndabesha mugabo abo ndamutuma ko bose bagaruka iwanje sinzi ko yanka kubafasha sinzi ko sindabona neza ingorane jewe nzogaruka ngahanda babwira ikintu nabonye kuko nimba uwo munyakubahwa nimba ariko aranyumva amenye ko abantu ndamurungikira kuko je ndamurungikira abantu baje banyitura ntashoboye gufasha canke muri ya ntumbero yo gukurikiza amategeko kuko barambwira ngo uzirangwa turungikira abantu ngo babanze ngo mbere yuko ngo kumbure ngo bitangaza nanje nkabubahiriza nkabarungika hama nabarungika ntibabafashe bakagaruka iwanje bikarangira n'ubundi ndabikoze kwa kundi bimwe banka sinzi n'impamvu bavyanka kandi umenga ni goro bumva ko busanzwe ibindi ntibavyumva. Ubu ngomba guhindura strategy ibana ndabirungikira perezida 5 ku munsi urumva umuntu ntabarije insha ndabiha perezida inshuro 10 canke 15 nukuri bazorisoma bashaka badashatse bareke kandi nzonerekana ukuntu mba nabirungikiye abategetsi ntibatabara umuntu nk'uwo mwana agira apfe yicwa n'iki kandi aragwaye bari ngaha baramubona ntibamufashe none nk'uwo mwana yopfa vraiment ndamwita umwana no mama mugabo ni umwana w'u Burundi yopfa kweri nk'ubu ntibapfuye kubera ntibapfuye azize ubusa kweri. So niyo mpamvu rero nipfuza yuko bana barundikazi boza baratabagwa kandi bagatabagwa n'inzego zibishoboye cyane cyane abarungitse
batabafashije ubushikiranganji bukabafasha na ambasade, bidakozwe gutyo bakanabafatira ibihano bano babarungikayo. Ibi vraiment vyotanga iteka ya reka ndabashimire rero, ndabakengurukire, mwakoze ko mwashoboye kubana nanje, ariko nizere yuko akamo kanje n'ukuri kariho gashikira ababijejwe. Abarundikazi n'abantu ntibakwiye gupfaho vyo. Pascaline vraiment tubone yatashe, tubone yatabawe, kuko hamwe atotabagwa hamwe atotaha ko barakamaramaza. Umwana sinzi mwavyumvise arishakira gukora, ntibamuha akazi, barakamwiba. Jewe umukobwa twavuganye yavuze ati nukuri nimba ari abantu baje muri Saudiya bashaka akazi yari Pascaline. Yarishwe n'inzara arihangana, baramuhemba amafaranga, aravuga ati amafaranga mu mpembye reka ndayivuzemwo, baranka kubimukorera gushika naho arinze arabora mu nda. Kwa muganga bavuze ati mu nda yaraboze, urumva nta n'ubuzi ko azokira, bavuga atashobora no gupfa. Nukuri ibimenyetso ngibi biri ngaha nibaza ko mwabibonye. Ubu gutabaza muze mubaje mwifasha, vraiment muze mubaje mwifasha. Ndabashimiye abantu muza kugira icyo mukoze kugira ngo Pascaline atahe. Reka nje kwakira undi muntu wumvise afise ingorane.